ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Usomye muri Josué chapitre 24 verset 1 kugeza kuri verset 15 niho ngomba gushimikira cyane mu gusoma. Dusome uyu murongo muri iki gice ca Yosuwa, kandi nsubira kandi vraiment mutarasoma basi mvuge umwaka mwiza. Ndabipfurije umwaka mwiza, ubabere umwaka mwiza kandi ubabere umwaka wo gushika kure hamwe na Yesu Kristo. Haleluya. Ubabere umwaka wo gushika ku rundi rugezo kurushaho mwari musanzwe mugeze. Haleluya. Mbwira uwo mwicaro uti Yesu si intambamyi y'iterambere ryawe, ahubwo Yesu ni umuparteneri mwiza au development. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Ariko ndashaka uyu mwaka ndakwipfurije gukonsoma le maximum y'ibintu byose biri à ta portée. Ndakwipfurije gukonsoma le maximum y'ivyo muhemu yera adisponibiliza kubwawe nanje, ataco dusize inyuma, ataco turekuye, kuko twarugururiwe imiryango, twarugururiwe irembo, tugomba kwinjira. Yesu yavuze ngo ni jewe muryango w'intama. Yesu ashimwe cyane. Uwinjira muri jewe hasanga ubwatsi kandi asanga ibintu byose. Ndagomba ngo twinjire muri profondeur. Nimba hariho iterambere twagize mu mwaka uheze, nimba hari urukundo rw'Imana rwiyongeye muri 2022, nimba hari ugukira, nimba hari ukubohoka, abantu benshi Imana yabagiriye neza mu mwaka uheze, ndabipfuriza ngo tugende handi ku rundi rugezo kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe dusigaza mu byo tubikiwe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Maze Yosuwa akoraniriza imiryango yose y'Abisirayeli i Shekemu, ahamagaza abashinga naye b'Abisirayeli, abakuru babo, abacamanza babo n'intwazangabo, bararenguka bahagarara imbere y'Imana. Yosuwa abarira abantu bose ati, uku ni Uhoraho Imana y'Abisirayeli avuze: kera basokuruza banyu baba hakurya ya Efurate, nka Tera se wa Aburahamu na Nahori, basaba izindi mana. Bukeye njana sokuruza wanyu Aburahamu, ndamukura hakurya y'ugo ruzi, ndamugenduza igihugu cyose cy'i Kanani, ndamuha kurondoka, ndamuha Isaka. Isaka nawe ndamuha Yakobo na Esawu. Esawu ndamuha umusozi Seyiri ngo awegukire. Yakobo nawe amanukana n'uruvyaro rwiwe muri Egiputa. Bukeye ntuma Mose na Aroni nkubitisha abanyegiputa ivyago narekuriye hagati muri bo, hanyuma ndabakurayo, nkura basokuruza banyu muri Egiputa, ndabashikana ku kiyaga, maze abanyegiputa baza babakurikiye bari mu mikogote no ku mafarasi, babasanga ku kiyaga gitukura. Maze banakambiye jewe Uhoraho, shira umuzimagiza hagati yabo n'abanyegiputa, ndaheza ndabateraniriza ko ikiyaga kirabarengera. Kandi amaso yanyu yiboneye ivyo nakoze muri Egiputa, maze mumara igihe kirekire mu bugaragwa. Hanyuma ndabashikana mu gihugu c'Abamori bo hakurya ya Yorodani, bagwana namwe, maze ndabatanga ngo mubatsinde mwegukira igihugu cabo. Ndaheza ndabahonya, baraherengetera imbere yanyu. Bukeye Baraki mwene Sipori umwami w'Imowabu arahaguruka, arabatera mwebwe Abisirayeli, atuma guhamagaza Baramu mwene Beyori ngo aze kubavuma, ariko nanka kumvira Baramu, nico catumye akomeza kubasabira umugisha. Uko niko nabakuye mu maboko ya Baraki. Hanyuma mujabuka Yorodani, mushika i Yeriko, abaho barabagwanya, mbere Abamori, Abaferizi, Abanyakanani, Abaheti, Abagirugashi, Abahiwi n'Abayebusi, maze bose ndabatanga ngo mubatsinde. Kandi nategetse amavubi abitangira imbere, yirukana abami bomi b'Abamori imbere yanyu, ntibirukanywe n'inkota zanyu canke imiheto yanyu. Maze ndabaha igihugu mutigeze kurimamwo, n'ibisagara mutubatse, mubibamwo n'imirima y'imizabibu n'imyelayo mutateye, arivyo muriko murajya ubu. None rero nimwubahe Uhoraho, mumusabe mu vy'ukuri ataburyarya, mukureho za mana basokuruza basaba hakurya ya rwaruzi ruri muri Egiputa. Uhoraho aba ariwe musaba. Kandi namba mubona bibabangamiye gusaba Uhoraho uwo munsi, nimwitoranirize uwo muzosaba. Namba ari za mana za basokuruza
basaba hakurya ya rwa ruzi canke imana z'abamori bene iki gihugu murimwo, ariko jeho n'abo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira uhoraho. Haleluya, amen. Aho Imana iriko imera nk'iyivuga yiyibutsa Abisirayeli ikintu yabakoreye. Imana ni nk'uko yagarutse kugira ngo ibere ku bwizigirwa bwayo. Imana yibutsa Abisirayeli ko atakintu na kimwe itabakoreye kugira ngo ibagirire neza. Ihera kuri Abrahamu, aha hari kuri generation za kure cane iri hanga ribayeho, ariko Imana iragerageza kubibutsa yuko atakintu na kimwe itakoze ikorera ubuzima bwayo, kugira ngo Yosuwa acaza gukonkriwa iyi message y'Imana yereka Abisirayeli ati nimba rero Imana yadukoreye ibintu bingana gutyo, nimba Imana yadutabaye bingana gutyo, nimba Imana yaragaragaje ubwizigirwa bwayo kuva kuri ba sokuru na ba sokuruza, none ni kubera iki tutoyikorera? Yosuwa yereka Abisirayeli ko consequence canke inkurikizi z'ubwizigirwa bw'Imana kuri twebwe abantu bayo, inkurikizi y'ubwizigirwa bw'Imana igomba kuba inkurikizi yitwa kuyiyegurira no kuyiha no kurushiriza kumatana nayo, kuko yaradutabaye igihe Baramu bagira batuvume baturoge, yaradutabaye igihe abami bari babahagurukiye. Imana ntaco itakoresheje, yakoresheje amazi, yakoresheje amavubi, ntaco itakuziga ngo ibibatabare. Rero abazana muri conclusion yo kubereka ati none iyo Mana ni gute twoyiheba, nimuhitemwo ko mushishikara kuyikurikira, ariko jewe n'umuryango wanje twahisemo gukorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Umanutse muri iyi chapitre ihanga ryose rica rivuga ngo none ngo natwe Imana twoyiva ko tukaja hehe? Nimba yatugiriye neza tuzobanda natwe tuyikorere, natwe tuzoyikorera. Ariko usomye epfo kandi kuri uyu umurongo ugira 19, ndashaka Fiston adusomere verset 19, niri prévu kuri écran, ariko verset 19 havuga ngo ariko Yosuwa abarira abantu ati nimuzobishobora kugendanira uhoraho, kuko ari Imana yera kandi ari Imana ipfuha, ntizoharira ibicumuro byanyu canke ibyaha byanyu. Abisirayeli aho tutasomye barangiza nabo bavuga bati none ko Imana yadukoreye ibintu nk'ibi natwe tuzoshishikara tuyikorere nta kundi. Ariko Yosuwa aravuga ngo uko mwebwe ndababona ntimuzoshishikara, ntimuzoyikorera. Yosuwa yari afise amakenga akomeye kuri iri hanga, kuko yarabona yuko nubwo bamaze gushika muri heritage y'Imana, bagashika mu mazu batubatse bakayerita, bakarekorta imirima batimbuye, Yosuwa yaragize duta aravuga ati ariko burya mwebwe ndabaravye ndabona yuko ibi bintu ataco muzobikorera, ndabona yuko mwebwe mugize gute muzohemukira uhoraho. Ariko kandi sizi icatumye avuguka, ariko nuko nibaza hanini yuko yarabona yuko aba bantu urugezo rwabo rwa engagement envers Dieu yarabona ko ari ubwo kuduta, kuko urugendo rwabo rwose rwagiye rugigwa no guhemuka no kutaba consequent kuco baba basanzwe biyemeje. Ariko kandi turashobora kwibaza iki kibazo no munsi muri kino gitondo, kubera ko umuntu yabonye ubwizigirwa bw'Imana, kubera ko umuntu yemera ko Imana ari nziza, kubera ko umuntu azi ko Imana ifise ubushobozi kandi dukunda kandi tugirira neza, kubera ko umuntu yabonye Imana imugirira neza, uhindukiye inyuma ukaraba mu rugendo rwawe hari ubwizigirwa bw'Imana wabonye, hari ugutabarwa kw'Imana wabonye, hari ibibazo bitaguhitanye canke bitakugize uko byari kukugira, hari ahantu maze kubona Imana mu buzima bwawe. Ariko nikihe gituma mu buzima bwacu hamwe no kuba tumaze kubona Imana tudakomeza engagement yacu kuri iyo Mana? Bipfira hehe? Ni giki kitugora? Ni giki gituma dushishikara turi faible canke tugaragaza intege nke muri poursuite yacu yica Imana iriko irahamagarira ubuzima bwacu? Nimba warabonye nk'aba Bisirayeli abahaye histoire, ni kuvuga ngo la nation ya Israel ubuzima bwayo bwose bugizwe n'uhoraho, aho bashitse intambara banesheje, reputation yabo mu mahanga, crainte canke renome Israel yari ifise muri iki gihe, nta kindi byari bihagaze ku kingene Imana yabanye nabo, ku buryo n'amahanga yarazi yuko ari Imana ya Israel. Ariko nikihe gituma abantu bafatanye n'Imana, bafise izina ry'Imana nkatwe bitirirwa Imana, ariko bashika ahantu mu buzima bwabo ugasanga
ntibakomezanye n'iyo mana, ntibashishikaye kure n'iyo mana, canke tukayireka tugafatana n'ibindi bintu abandi bantu basanzwe bafatana navyo, canke tukayireka tukisanga mu bindi bintu tutari dukwiye kuba turimo. Nikihe gituma imana tuyibangikanya n'ibindi bintu bidakwiye ufite gufatanywa n'imana, nk'uko umenga imana ubwayo yonyene ntiduhagije. Muri iki gicapo cacu twagize igicapo ca alliance kugira ngo tumenye yuko twebwe abanywanye na Yesu Kristo twagiranye nawe isezerano ry'intahava, kandi iyi mariage turimo hamwe na Kristo nico gituma Bibiliya ahantu hose twita umugeni wa Kristo, kandi Yesu azoza gutora umugeni wiwe. Bwana asifiwe sana. Kandi si ivyo gusa, iyi ni relation iri éternelle. Ama mariage yacu ari terrestre afisa hagarukira. Yesu baramubaje ngo mbe nibashika mu ijuru ngo umugore yarongowe kabiri bazosanga ari umugabo wande. Yesu aravuga ati ibyo byose nibizoba birimwo, nta bagabo n'abagore mu ijuru bazoba bahari. Mu ijuru relation yonyene izoba ihari azoba ari relation yatwebwe na Yesu Kristo. Bwana sifuwe sana. Ni ukuvuga ngo turi mu migenderanire y'intahava kandi y'ibihe bidashira. Iyo tugize mariage zo mu isi tuvuga ngo urupfu nigo ruzodutandukanya, ariko muri Kristo Yesu urupfu ntirudutandukanya, ahubwo urupfu ruramutwegereza davantage kurusha. Yesu ashimwe cyane. Bisobanura ngo twinjiye mu migenderanire y'ibihe bidashira. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka wa 2023 ndagomba kukwankuraja ngo uvalorize iyi relation, iyi migenderanire urimo na Kristo uyiha agaciro. Asanga waramuhonjeje ukabona ko ari mwiza, asanga warabonye ubwizigirwa bwiwe, asanga warabonye kugira neza kwiwe. Reka uyu mwaka ukubera umwaka wo kurenforcer no gukomeza no gutsimbataza imigenderanire yawe na Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, amen. Yesu ashimwe. Kubera iki abantu b'Imana kubona ubwizigirwa bw'Imana sivyo birenforce fidelité. Kubona ibitangaza vy'Imana sivyo birenforce fidelité dufise ku Mana. Ababisirayeli n'abandi bagiye bahemukira Imana naho babonye ubwizigirwa bwayo. Kenshi Imana yarabibutsa ubwizigirwa bwayo kugira ngo ibagumize hafi yayo, kandi kugira ngo ibagumize mu isezerano. Kuko ni nkuko ayikira babwiye ati neko je mwabonye ubwizigirwa bwanje kuki muja kugerageza izindi mana ataco zamariye abandi banyamahanga, kuki muja kugerageza ubundi buzima igihe je mwabonye ko ndumwizigirwa ku buzima bwanyu, kuki muja mu bindi bintu. Ariko hamwe no kuba barabonye ibitangaza vy'Imana ntivyabaye bihagije kugira ngo bibakipinge muri alliance. Ikintu kidufasha kuguma mu isezerano kigomba kuza kirengeye. Yesu ashimwe cyane. Ibitangaza biratwatsamo umuriro, ibitangaza biradushiramwo igishika ku Mana, ibitangaza birazana excitement mu buzima bwacu mu gihe kanaka, ariko ibitangaza ntibihagije kugira ngo bitumaintain muri alliance. Hari igihe usanga ingene twamenye Imana n'ingene twamenyeshejwe Imana ari mu buryo bw'amategeko, amabwirizwa, ibihano n'ubwoba bwo guhanwa, n'amabwirizwa uko twigishwa amabwirizwa 10 kuva tukiri abana batoya. Ariko iyo gukurikira Imana kwacu kudahagaze ku rundi rugezo rw'ubwenge muri hejuru burengeye ubwoba, haragera igihe umwana w'umuntu ubwoba bugahera. Rero uno mwaka ndagomba ugaruke uhovisite. Yesu ashimwe cyane. Engagement yawe ahantu ihagaze n'ikintu yubakiye ko icarico. Bwana sifuwe sana. Reka nsome iri jambo ryo muri Luka gice ca 10 ku murongo wa 38. Luka 10:38 kugeza kuri verset 42. Maze bariko baragenda bashika mu mihana, umugore yitwa Marita aramwakira amushikiza mu nzu yiwe. Uwo mugore yari afise mwene nyina yitwa Maria, yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Ariko Marita ahagarika umutima kuzimana vyinshi, aramwegera aramubwira ati, mwami, nibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikogwa, nuko mubarire amfashe. Umwami Yesu aramwishura ati, Marita, Marita, uriganyira wigora muri vyinshi, ariko igikwiye gose ni kimwe, erega Maria ahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Haleluya. Iki gicapo c'aba bakobwa babiri bavukana, aba bari abakobwa muri Bibiliya ibita abagenzi ba Yesu. Yesu yari umugenzi w'umuryango wabo.
uyu muryango abakobwa Bibiliya ibatwereka bavukana ari babiri bakagira na musaza wabo yitwa Lazaro. Mu yindi nkuru yapfuye Yesu akamuzura. Iki gicapo ndagomba kugikoresha no musi muri kino gitondo kugira ngo kidufashe kumenya igituma ibintu bimwe bimwe bifise akamaro kurusha ibindi. Bwana sifuwe sana. Bibiliya ivuga ngo Yesu yagendeye aba bagore bamwakira mu nzi wabo. Mfata iki gicapo canke iki kigereranyo n'ingene natwe bw'igihe kanaka Yesu twamwakiriye mu buzima bwacu. Twaramwakiriye, twaramuhaye ikaze mu buzima bwacu. Igihe kimwe yari karadodora ku mitima yacu, turabanyavyaha, turi mu ngeso, turi mu bundi buzima, turi abana bagendera mu mwijima. Ariko umunsi twamwakiriye yaje mu buzima bwacu, yaje mu nzu yacu. Rero kuva Yesu aje mu nzu yacu hari ikintu cahindutse, hari ikintu cakoretse. Kandi iki kintu nticigishwa ku mashuri, kandi nticigishwa mu makaminuza, ariko ni ikintu cakoretse carevolutionye ubuzima bwacu, kuko kuva tumwakiriye twacitse bazima. Bibiliya idekriva umuntu atarakira Yesu nk'umuntu apfuye mu mpwemu. Bibiliya ivuga umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe nk'umuntu atazobana n'Imana ibihe bidashira. Abakijijwe Bibiliya ivuga ngo twaravyawe, twacitse bazima, twacitse abana b'umuco. Ariko kandi igihe tumwakiriye mu mazu yacu hagomba kubaho inkurikizi z'iyi reception. Hariho abantu baza mu buzima bwacu, hari ibintu biza mu buzima bwacu bikaba bifise izindi implication. Iyo umuntu agize mariage, numvise icigwa nejo bundi narakivuze mu Kirundo ahantu nari kwigisha, numvise icigwa kivuga ko muri Bujumbura muri no mwaka wa 2022 uheze hari enregistré divorce zirenga 336 muri Bujumbura mu mwaka umwe wa 2022. Nejo numvise sinaravye ariko numvise muri BBC naho hari ikindi cigwa kivuga mu Rwanda naho. Ndashaka kuvuga ngo dufise ikibazo gikomeye c'ingo. Sivyo? Dufise ikibazo gikomeye c'ingo. Ariko quelque part ugiye ukavyiga neza ukabiraba, ibi ni ibintu vyerekana yuko nimba urugo ari engagement, ni kibazo kihari gihagaza haniniya kukungena abantu bataba conséquent. Uravyumva par rapport ya engagement baba basanzwe bagize. Tubaye mu myaka ya superficialité, aho turi superficiel. Tubaye mu myaka aho ubuzima bwacu bwubakiye ku bintu biri mu kirere. Turi mu myaka ya social media, turi mu myaka y'ukuboneka, turi mu myaka y'ibintu yo kugenda mu bintu, turi mu myaka tutari mu buzima aho tuzi kwicara ngo twige agaciro na the cost canke le prix de nos engagements. Nico gituma bitworohera kwinjira mu bintu tukabivamwo. Umuntu arinjira muri kohari uyu munsi, ejo bamukankamira akicara. Umuntu arinjira mu gikorwa, ejo bamubwira ngo wacerewe, ngo worankoresha, worantunze, umuntu akagumuka. Turi mu myaka abantu batazi kwiyangaje. Ariko ndaje kubabwira ngo naho tubaserva rimwe tukababera umugisha, suko natwe impamvu zo kubivamo tutaba tuzifise canke tutigeze kuzironka, ariko nuko Imana yadutahuje ibanga ryo gushishikara icemezo. Kuko wewe n'icemezo cawe murafatanye cane kurusha ama circonstances n'ama situation yiyataka kuco wiyemeje. Hari umugisha utazopfa ubonye mu buzima bwawe nimba udashobora gupoursuivre engagement yawe jusqu'à la fin. Bibiliya ivuga ngo uzonesha nzomugira inkingi mu rusengero rwanje, uzonesha izina ryiwe zoryandika. Nukuvuga ngo hariho salut iva muri foi, ariko hariho salut iva muri poursuite na victoire totale. Ikintu cose ciza utanguye ntugiheze kigapfira hagati, uba swat utatahuye neza ico winjiyemo. Ariko ndagomba kubabwira ngo nta engagement nimwe ushobora kugira mu buzima idafise ikiguzi kigusaba. Nico gituma uza kwisanga mu buzima bwacu tugenda mu bintu
kuko hageze, kuko ari igihe, kuko abandi babirimwo, ariko ntitugire imyanya yo kwicara ngo twevariwe engagement yacu n'ici dusaba n'igishobora kuyibangamira. Iki nico gishobora gutuma tunaba no mu gakiza, ariko ntidushishikare gukura, kuko mu gakiza umunsi twakira Yesu nous sommes engagés, ariko kandi nubwo twiyangajije engagement niba une fois gusa pour tout, ariko kandi kubijanye na croissance, kubijanye na épanouissement spirituel, kubijanye na réponse ku muhamagaro w'Imana ku buzima bwanje, engagement yanje ngomba kwikomereza no kuyishishikarira. Naho ndiko ndabakorera ndacafise ivy'Imana ikirasaba ubuzima bwanje, kugira ngo ntanga irushirize kugira kanovera. Ntituri abantu bicara ngo twarashitse, ariko turi abantu tuvuga ngo nimba aho twashitse haryoshe, mbega ni hehe handi tugomba gushika hoba harushiriza uburyohe bwa mbere, kuko aho Yesu ari umuvinyu wiwe wa nyuma wamuryoshe kurusha uwa mbere. Igituma Messi atwara Coupe du Monde, mumbabarire gatoya, igituma Messi atwara Coupe du Monde ashaje nuko atigeze aborezwa na succès, ariko arinja saza acumva ko agikwiye gufunisa effort. Nico gituma burya iyo uri muri principe z'Imana, ibyawe ntibigenda bipfa, ibyawe bigenda biryoha. Ntibavuga ngo iyo mariage yanyu ngo nagashuhe ka mbere, oyaye, ahubwo musaza mukundana kurusha uko byari bimubiza ubwa mbere. Kubera iki? Kuko aho Yesu ari akomeza engagement, agasuka amavuta muri engagement, ikava muri dimension imwe iri charnel ikagera muri dimension iri spirituelle. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Turiko turumvikana agashengero ry'Imana. Bisobanura ngo mu rugendo rwacu rero rwo kujana n'Imana, uyu mwaka ukubera umwaka wo gushika kure, kandi wo kwinjira ahandi hantu utari bwinjire, wo kwinjira mu kindi cumba utari bwinjiremo na Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yo gushika mu yindi profondeur. Aba bakobwa babiri baramwakiriye Yesu, ariko bamwakiriye Bibiliya ivuga ngo buno nyene ngo Marita acabandanya, haleluya, aca yinjira mu bikorwa byo kugira gute, wo kumwitegurira canke byo kumwakira. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Elle était occupée à divers soins domestiques. Ndagomba kubaza ikibazo no munsi muri kino gitondo, mbega Marita areka akora icaha? Marita areka akora icaha? Ndashaka gutangura mvuga ngo urashobora kweshuwa mu Mana kandi utari muri peshe. Idini ryatwigishije ivyaha 10. Idini ryatwigishije amabwirizwa, ariko Mpwemu Yera apusa loin, ntatwigisha amabwirizwa. Mpwemu Yera avaloriza communion. Ikintu cyose cyafekta communion yanje n'Imana, nubwo cyoba atari icaha, kigomba kuba elimine. Kuko abarongorwa na Mpwemu Yera nibo bana. Ntitukuri niveau yo gucungana na dimension na frontiere y'ivyaha n'ukwera, ariko twararenganya aho hantu tugerera ahandi hantu ho gushaka Imana. Icaye cyo cyose byo dusaba kirikira twambura, ariko dushaka Yesu. Uyu mwaka ndashaka Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, amina. Bibiliya ivuga ngo Marita yari occupé. Ni gute mu buzima bwawe ushobora kuba occupé par divers activités? Ni gute ushobora kuba occupé ku rugezo bidaha agaciro winjiye? Bibiliya ivuga ngo Yesu yarinjiye mu nzu yabo, ariko kandi Bibiliya ikavuga kandi ngo nubwo yinjiye mu nzu yabo bakamwakira, Maria yari occupé. Marita, ndagomba kuvuga ngo mu mwaka wawe wa 2022 twarahagaze mu ijambo rivuga ku bijanye no kubinyeguza Imana, consécration. Ariko urashobora gusanga umwaka waraguheranye iri jambo atajye wiyumviriyeko. Washobora gusanga uyu mwaka waraheze utombwira aho ushitse par rapport ya 2021. Nukuvuga ngo kubijanye n'urugendo rwawe,
ku bijyanye n'ama achievement cyangwa ibyo washoboye gushika ko mu buryo bw'impwemu, ku bijyanye n'ingero ushobora kwevariwa ugukura kwawe, birashoboka ko umwaka wa 2022 udashobora kubona icabaye, ariko ugasanga turafise evaluation y'amafaranga twungutse, amapromotion twaronse cyangwa ibintu bifatika twaronse, cyangwa amavoyage wagize, cyangwa ibindi bintu byiza byashikiye ubuzima bwawe, ariko ugasanga ntuparvena gukapta no kudetekta icabaye n'inyungu yashitse ku buzima bwawe bw'impwemu. Ndagomba gushira muri comparaison, kuko na Yesu yashize muri comparaison attitude y'aba bakobwa uko ari babiri. Umwe yagumye mu bikogwa vyiwe, umwe yagumye yiyokipa ivyo kumuzimana, umwe yagumye ari busy. Maria umwanya wa Yesu wo kuba muri ino nzu, Marita ntiyigeze aronka kanya ko kuza kuvugisha Yesu, ntiyigeze aronka kanya ko kuza kumviriza Yesu, ntiyigeze aronka kanya ko kuza kumva ico avuga canke ico yibaza. Kandi Yesu murazi ko atapfi yaroye, urabona ko ubuzima bwe bwari bufise uburongozi bwa mpwemu yera. Bibiri ivuga ngo mu gatondo yavyuka aja ku musozi gusenga, nukuvuga ngo Yesu urugendo rwiwe rwose rwaba rurimo direction ya Saint Esprit. Nukuvuga ngo aho ikirenge ciwe cahonyora haba harimo ubugombe bw'Imana, Imana igomba kurealiza ahantu. Et voilà ko ari muri iyi nzu y'aba bakobwa babiri bavukana, ariko umwe asanzwe ari mu hyperactive, umwe asanzwe ari umukozi wa cane, kugeza nubwo Yesu aza we wakabandanya akora. Nukuvuga ngo Marita c'est le genre de personne atazi gukubita frame mu buzima bwiwe ngo yiyahete arabe ikintu gifise agaciro icarico. Marita n'umuntu ari active, ubuzima bwiwe budaparvena gushika ahantu ngo buprofite ibyo bukwiye guprofita. Muri no maka ndashaka kuvugisha abantu b'abagabo. Abagabo Yesu ashimwe cyane. Abagabo turafise karite Imana yaduhaye, turabakozi kandi turiruka. Ariko hari ikintu mpwemu yarageze kunyigisha kera. Mpwemu yarageze kunyigisha ku kintu citwa kumenya guhagarara cyangwa karuhuko. Sinzi bagabo bere data muri ngaha tugira amahoro. Tugira amahoro. Tugira amahoro mu miryango yacu. Mbe muramaze kubona yuko abagabo, hari abagabo bataruha. Muramaze kubona yuko hari abantu bama bariko barakreya, bama bariko barirukanka, bama bariko barinova. Yesu ashimwe cyane. Muramaze kubona abagabo. Ku buryo niyo umuntu akwaje ngo mbega urafise iminsi y'ukuruhuka, tuvuga ngo nduhuke gute gasha. Rimwe ugasanga turaturuna nk'ama machine mu myaka yo guprofita ubuzima, ama AVC akaba yinjiye. Esperance de vie yacu abagabo ntiba nto mwisi kuko dufise amagara mabi, ariko kandi iba mibi kuko turabantu ba stressa cyane. Turabantu bama bafise ibintu bashaka gushikako. Rimwe uzomenya kurushe, hari abaho mporanganiriza ngaha muri eglise. Rimwe umenya kurushe wisanzuri mu bitaro bagucometsemo serumu. Muganga akubwiye ngo ntuva ngaha. Ico nico gihe umenya ko warurushe. Ariko hari igihe bishika mu buzima bwacu nk'abagabo ntitumenye ko turusha. Imyaka 5 igahera uri kuraturuna nk'imashini. Ndagomba kuvuga ngo abagabo bafise impwemu ya Marita. Marita yaraturuna kugeza naho atashoboye gukonstate yuko uyu munsi uri umunsi exceptionnel. Hari umuntu adasanzwe yinjiye mu buzima bwabo. Uyu mugabo yinjiye naho yambaye pireri, akaba yambaye ikanzu, akaba afise akavumbi ku birenge nk'abandi bayuda. Ariko uyu mugabo yinjiye mu nzu, uyu mugabo twakiriye mu buzima bwacu yitwa Yesu. Bibiri ivuga ngo ubwa mbere na mbere yari ahari, kandi igihe Imana yarema ibintu byose yari ahari. Yesu ashimwe cyane. Igihe Imana yavuga ngo tureme yari ahari. Umuremyi w'isi n'ijuru, ufise icubaro c'ubumana cose, wavutse abamarayika bakaza kuririmba, yari yinjiye mu nzu ya Marita na Maria. Yari umugabo adasanzwe, ariko afise apparence isanzwe, ariko kandi udashobora kubona udafise revelation. Uwo ntashobora kwinjira mu buzima bwawe gushishikare gufonctiona uko wahora ufonctiona. Ariko uyu unyo yinjiye mu buzima bwawe ugomba gushika igihe ukavuga ngo mbega uyu ninde, kugira ngo umurahure kw'ivy'ubumana. Kuko ubuzima bwacu iyo turiko turaja imbere ariko hariho absence y'ivy'ubumana, ngenda kubwira ngo naho wowe uzi guteka nka Marita urazigiza. Bantu b'Imana,
igihe kirageze yuko ibyo ufisemo ubuhinga ubishika kudasubira inyuma. Igihe cyo guteka neza ukanazigiza kirageze aho kirangira, ariko hakaba igihe abantu b'Imana bateka neza, bagateka neza gusa. Kubera iki ga muntu w'Imana? Kuko iyo uticaye ku birenge vya Yesu ngo akwenspire, nico usanzwe uzi gukora neza ugikora nabi, nico usanzwe ukora neza abantu bagashima, uzokwisanga uri umuntu ashika kwiterambere kandi akagivanamo. Hariho abantu bafise specialite yo gushika ku bintu ariko bonyene bakagira na specialite yo kuvyibomorera. Umugisha wose uri kura poursuivre utagiye kuba umugisha ku rwego rwa generation n'uruvyaro n'abuzukuruza bawe. Igihe Imana ari kirabwira Yosuwa yamubwiye ubwizigirwa bwayo guhera kuri Abrahamu kuri 6e generation en arrière. Imana ivuga ati jewe kukujya mugabo yaramfise kandi nabanye na mwebwe, raba jewe j'ai maintenu le succès jusqu'à des générations et des générations. Kuko Imana iri mu vyawe imaintena succès sur des générations et des générations. Rero Imana kumatana nayo no guha agaciro ubucuti wagiranye nayo si perte kuri wowe, ahubwo ni bénéfice plus. Haleluya, par rapport y'ivyo uri kurashaka kugira gute gushikako. Haleluya. Ni bande bakoranye mva muri kino gitondo? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Marita yarirutse, ariko reka nakubwira ikintu kiyoga muntu w'Imana. Uyu mwaka gira imyanya yawe na Yesu uyikomeze. Hari ikintu kigiye kukubako, uzoza gusanga Yesu akwenspira no muri fatigue yawe akakubera inspiration, ivyo ukora ukabikora neza kurusha uko wari ubikora. Yesu ashimwe cyane. Gufatana n'uyu mugabo biranangora je rimwe namwe mumbabarire ko no kuvuga niyo numvise indirimbo zivuga ngo uyu mugabo nzira kwa kumbihira, sinkunda no kwita Yesu umugabo, vraiment nuvumenga si umugabo. Gufatana n'Imana, gufatana n'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nta na rimwe bizoza ari intambamye ku mibereho yawe. Naho uri kurashaka gukora igikorwa cyacu cyose, naho uri kuradandaza, naho uri kura entrepreneur, harageze yuko muco wa entrepreneur cyose ukuboko kw'Imana kubamwo na inspiration y'Imana ikabaho. Yesu ashimwe cyane. Iki ni gihe kimwe Bibiliya ivuga ngo haleluya, hageze ko abana b'Imana gute bagira gute bahishurwa baja habona. Bona sifuwe sana. Nukuvuga ngo wowe ntukwiye kubaho nk'umuntu w'umunyakamwe. Marita yarirutse agakora akirukanka agafata amasafuriya akagira ibiki n'ibiki, ariko Yesu akamuraba, Yesu akabona rushe. Kuko nubwo Marita yari karirukanka bafise ukungene basanzwe bakira abashitsi, Yesu ntiyaraje kuvaloriza idini ryabo ryo kwakira neza. Yesu yaraje kuvuga ati yego musanzwe mwakira neza, ariko jewe uburyo bwo kunyakira bwiza si ukunkorera, si ibikorwa vy'isi muriko murankorera, ariko jewe uburyo bwo kunyakira no guha agaciro ijambo mfise ryo kubaha message ndabazaniye. Yesu ashimwe cyane. Akumpa agaciro nigihe numba usanzwe uri umukozi, Bwana sifuwe sana, uza ku birenge vyanje kugira ngo n'inspire le don yawe ya travail, kugira ngo n'inspire haleluya ingabire yawe yo gukora. Ndagomba yuko désormais we Marita ni wanagira ico ukoze ugikora sous inspiration, ugikora nanje nagifisemo touche. Kuko uri kurakora Bibiliya iravuga epfo kuntu yamubariye, yamubwiye ngo Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Ariko wabwira umuntu ariko arakuzimana ngo tu t'inquiètes et tu t'agites. Ndashaka kuvuga ngo inquiétude zacu niko Bibiliya ivuga ngo nta muntu kubera inquiétude yiwe yiyongereje ku imisi yo kubaho. Inquiétude canke umwiheburo mu Kirundi, inquiétude ni iki? Kwiganyira. Nta muntu kubera kwiganyira cyane yavansa cyane, ahubwo kenshi kwiganyira ni absence ya chimage. Umuntu yiganyira ntashima. Umuntu ahimbaza ashima agira gute? Ntiyiganyira. Haleluya, amina. Kuko umuntu ashima yamafisi caja gupwiza muri pase yiwe cagenze neza, kikamutera kugira ukwizera kwibikurikira.
bigakuraho inquiétude. Ni ukuvuga ngo communion n'Imana inzana ahantu mparura kandi mbona ibintu ntariko ndabona, kuko buryaga abantu b'Imana amaso yacu abaho muri présent. Turi abantu turi muri présent, twikonjuga muri présent. N'ubu ndiko ndavuga ndi muri présent, ariko présent ntihagije kugira ngo intware ejo hanje heza. Nico gituma ngomba kugenda gupwiza muri source ya kahise kanje kugira ngo nje kuraba ukuboko kw'Imana aho kwagejeje kubana nanje. Ariko ntuzoshobora igihe uri muri shuguri za maisha, ntuzoshobora kugenda gupwiza muri kahise ngo hakuri bikubaka, kuko Satani areka kwereka ko ibintu bipfuye ukamuri muri ugo ruhagarara. Nico gituma Yesu yabwiye Marita ngo tutagite. Ni kubera iki gikorwa ari ikintu ciza ariko Yesu akacita agitation. Nuko igikorwa cyose uri kurakora ariko sur une mauvaise base na hari ciza, Imana irakira bigasanga ni agitation. Urazi agitation kwe? Apana yandirimbo ngo agitation agitation. Agité. None kuri kurakorera Yesu ga Marita, kuri kurazimana Yesu, pourquoi tu es agité? Kubera iki udatekanye? Hari umuntu akorera Imana adatekanye? Ngo ukoze muzima karavuga ngo mwibaza ngo igikorwa c'Imana ngo kiragoye. Yewe nimba kigoye ni wrong address. Kigoye kuko uri kuragikora mu nkomezi zawe. Ikintu cyose uri kuri rythme yo guproduiza no gutanga bitari correspond na rythme yo kuvoma, uraba épuisé. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Nico gituma abantu b'Imana ndabaha akarorero. Kubera iki mu myaka yose umaze ukijijwe ibintu by'impwemu ubifisemo faiblesse. Reka ndabaha akarorero. Hariho abantu iminsi yose yatasha na parking yiwe inyuma y'amasaha akazi turayizi. Hariho abantu bari fidele ku kabare kanaka, mbabare ko nakoresha akabare ndaza gukoresha n'ibindi. Hariho abantu bafise regularité mu bintu bimwe bimwe, ukabasanga bari fidele. Twe muhira twari dufise akabare, kandi narakoze kera mu kabare nanje ko muhira. Burya hariho abantu mu kabare bafise isaha bashika nka 17h15, mugacamenya ngo nakarashitse, na veterinaire akabazi ko ategeza ko yakije imbabura kuko 17h kare nakarashika, kandi aza kujya ururimi ukura vyumva, kandi arujya rukoze gutyo. No kuvuga ngo systeme yose ireponda kuri habitude yiwe. Aha ni modoka yiwaza kuyiparka ni hahandi nyene, ni pini ngene rikase ni kwa kundi. Hari igihe uzosanga umuntu ari régulier mu bintu byose, aho wicara mu ntebe yawe, chaîne ushikuraba kuri television, ikintu cyose ukora uri régulier, uri discipline ku bintu byose, kandi imisi yose mu kabare 1 heure ucutaha. Yemwe naho hogwisegenya 1 heure itageze du matin, ntugira gute? Ntuza gutaha. Ugasanga abantu mu buzima ubaravye muri train de vie yabo bari discipline mu bintu byinshi by'ubuzima, ariko hageze ibintu biri spirituel ugasanga nta discipline ihari. Umuntu akakubwira ngo ko siko je Bibiliya yarananiye gusoma, ariko pari match zose zisohoka urazizi, uravyumva. Journal ndongozi mbega iracabaho, journal ubumwe iracabaho, ukabusanga uricaye samedi kwikawa, uri régulier mu bintu byose. Yemwe umviriza, nimwaza nukurana nimwanataha ninge nufata ifurusheti, ninge nushika ukaraba. Ndafise umuntu dora zusangira ikawa kenshi mu gatondo, yashitse munza abanza kuja gukaraba, kandi naho uwo muha desinfecta aja gukaraba isabuni. Ndashaka kuvuga ngo ubuzima bw'abantu buri constant mu bintu byinshi, ariko kuki tudafise regularité mu bintu spirituel. Hari ukuzi uri kurasoma Bibiliya mu bintu by'impwemu, niho wamusanga dufise impamvu yo kutabandanya. Mbo bien sûr hari abantu tuzi ku isaha yo gucererwa, simvuga naho bicara, sivyo? Kuki turi régulier mu bintu byose sauf sur le plan spirituel, tukagira ma irrégularité. Nuko tutavalorize ibintu by'impwemu, twibaza ko biri secondaire canke bitari important, ku buryo fréquence yacu kuri ivyo ivana n'ingene twiyumvamo. Ndakwipfurije uyu mwaka
imana ikorije indiscipline spirituelle mu buzima bw'iwawe. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kukwankuhaja muri uno mwaka, genda usome Bible yose uyitangure. Yesu ashimwe cyane. Ugenda usoma buhoro buhoro, ushaka ugende nk'igifyera, ariko uvuga ati uyu ni umwaka wo kuba mu ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kuko ijambo ry'Imana Imana yarihaye icubahiro, iritereka hariya hejuru cyane. Ntushobora gufonctiona ukopera dans le domaine spirituel utari umuntu aba mu ijambo. Reka gutungwa n'amaparole du jour abandi bapartagije, ariko kandi wowe ni wiyangaje uvuge ngo uyu ni umwaka wanje wo gusoma Bibiliya. Ushaka uhere muri Matthieu ugende usome Nouveau Testament, ni wayiheza tuzotangura tugende gusoma Ancien Testament. Ariko kandi fata urugendo kugira ngo renforce engagement, kuko Yesu ni jambo. Ni wofatana nawe ngurekurane ni jambo, ariko kuba muri jambo niko gufatana nawe kwa vrai, kandi niyo mahigo yawe yo gukura. Ariko nimba mu bindi uri constant, ugomba kwiga kuba constant spirituellement. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bibiri ivuga ngo Marita yarakoze gushika naho aba épuisé. Acaraza arabwira Yesu ati, Yesu bwira uwo mukobwa yicaye ku maguru yawe, bwira Maria aze kumfasha, murungike amfashe, ega ndarushe. Ni nkuko Yesu atamuhaye raison. Yesu ntiyamubwiye ngo je te comprends, ahubwo Yesu yamweretse yuko ukuruha kwiwe guhagaze kuri we nyene. Yesu ntiyaciye abwira Maria ngo genda mu nzimane, ariko Yesu yamubwiye ikintu gikomeye. Yamubwiye ngo tu t'inquiètes et tu t'agites pour rien. Ndabipfuriza muri uno mwaka agitation, uravyumva, kwiruka mutiruka, kubira icu yatacuri kuraronka, gusamara umwanya wawe uri kuragenda kwibwa. Ndakwipfurize uyu mwaka kugira ngo urenforce ama element akomeza engagement yawe ku Mana. Haleluya. Baririmbye umwaka musome muje mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Mugira handi hantu urundi rugezo bakozi b'Imana uyu mwaka muja handi hantu, ariko kandi mwige. Bwana sifiwe sana. Mwige ubutunzi dufise bumwe n'umwanya. Marita yariko aramisinga opportunité ahawe itari eternelle, itari igihe gikomeye. Mbega Yesu yariko abarira iki Maria? Mbega Yesu yariko akomunika iki Maria? Mbega Yesu yariko amuha stock ingana gute? Mbega Yesu yariko aramufortifia bigera gute? Mbega Yesu yariko aramwankuhaja bimeze gute? Nibihe bintu Yesu yarazaniye aba bakobwa muri inzu yabo abazaniye? Nibiki Marita yariko arahomba, ariko kuko wewe ari machine atourner. Ugomba uno munsi muri uno mwaka wawe kuhovisita activite zawe, kuko kenshi duhomba meditation no kubana n'Imana kubera umwanya wacu uri mu bindi bintu. None ndababazega abantu b'Imana, kubera ki turi fidèle kuri série turiko turaraba, kubera ko atagaseri na kamwe uceregwa, ko ibintu byose uri correct. Ntimwokwibaza kubera ki none ku bintu by'impuhema ariho bica byaduka tukagira ubunebwe canke bikanga. Ntimugokwibaza ico kibazaga abantu b'Imana. Est-ce que vous ne pensez pas yuko Satani abikora exprès kuko atinya ico muzovamo? Kuko destin yanyu iri mu cimviro c'Imana, ico utaraba kiri mu cimviro c'Imana, ikitarakoreka mu buzima bwawe kiri already mu cimviro c'Imana. Iyo valorize présence y'Imana personnelle, uri kura downloadinga le plan de Dieu mu buzima bwawe. Uyu ni umwaka wo kugira ama download. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umwaka wo kugira ama download, ariko kandi ikitubuza kugira izo download nuko turi habitué kwama turiko turakora bya bindi. Harageze igihe kuhagarara ukevariwa ubuzima bwawe, ukahova ibintu bimwe bimwe kugira ngo utangure guha agaciro ivyo utahora uha agaciro, kuko iyangajuma wagize na Yesu yo kumusaraba ukanywana nawe niyo relation ya mbere iri important kurusha izindi relation zose urimo. None uyu mwaka ugiye kuyiha umwanya ungana gute? Uyu mwaka ugiye kuyicarira gute? Uyu mwaka ugiye kuyivaloriza gute? Uyu mwaka ugiye guconnecta nabande? Nabahe bagenzi ufise muganira ijambo ry'Imana? Nabahe bantu uri connecte kuri bo bakwenspiha mu vy'Imana? Nikihe gitabo wowe uragura muri librairie ugiye gusoma uno mwaka c'Imana? Nikihe gitabo ugenda kuri Amazon ugatelecharge ukagisoma kikwigishe kuri domaine ya foi ukeneyemo force? Haleluya. Amen. Ngende mbere nja kurangiza mvuge kuri uyu mugore. Bibiri ivuga ngo Maria ngo kuva Yesu ashitse yicaye ku birenge vyiwe. Haleluya.
yicaye ku birenge vyiwe, ntibatubwira ico bariko baravugana, ntibatubwira ikintu. Muri iyi Bibiliya nta conversation twumva, nta detail baduha, ariko iyi detail baduha yera ko information ku bwanje iri important. Ahantu twumva ijwi na ahantu Marita aje kureklama sa sœur kugira ngo amufashe, tukumva nico Yesu abivuga ko opinion ya Jesus. None abantu bibana bibaza ko Jesus ari umupartisan w'abanebwe, wibaza ko Yesu yanka abantu bariko barakora. No, ariko Yesu arazi yuko iyo ubuzima bw'umuntu buriko buratanga bitari proportionnel no ku rugezo rw'iwe rwo kwakira, uwo muntu aruma kandi agatanga ibintu bidafise ubuzima, bidafise uburyohe. Bavyeyi muri ngaha muriko murarera abana, ariko kandi harageze ko tutarerera abana ku nkuru ya nyuma twumvise mu gisagara ngo bambwiye ko umwana wa naki iki kintu cabaye, ugaca utangura gufata ama mesure. Harageze yuko education yacu itaba education iri accidentelle, ihagaze kuri information de la capitale. Harageze ko education yacu iva muri inspiration y'Imana, anticipative. Imana ikakubwira ati uyu mwana tangura umuyigisha iki kintu. Yesu ashimwe cyane. Gishobora kuba kitangana n'imyaka yiwe, ariko Imana ikabibona capacité yo kwasimira, ikavuga ati mukomunike iki kintu. Bantu b'Imana nimureke Yesu mwafatanye nawe yinjire mu madomene yose y'ubuzima bwanyu, kabe agasha ko muri uno mwaka aho muvuga ngo nta kintu na kimwe njamwo atarimo. Iyo Yesu aja mu gikoni, Mariya yari kuja mu gikoni. Ndisuri yuko iyo Yesu aja guteka na Mariya yari kuja guteka, ariko Mariya yamekinze sure yuko ahaba ari aho Yesu ari. Nimba Yesu yagiye kwicara ku rubaraza, Mariya yaraje aramwicara hafi, atangura kumuganiriza, atangura kumumviriza. Mbega bibaza ko atumva ko bariko barakaranga? Bibaza ko abakobwa barabanebwe? Erege yaba ari kinebwe ntiyari no kuza kumuhamagara, ariko nuko bari basanzwe basangiye igikogwa. Ariko kubera ko umwe yavuye muri team akagenda kwicara ku birenge bya Yesu, nuko yavuga ngo nimba ari ikintu cyo gukora uyu munsi noba mfise. Eh bien c'est ça. Bantu mwartere na kuza mu rusengero dimanche, undakumbuye kuri eglise. Donc uzudukumbuye. Bwira mucaye ati ntavyo gukumbura, igihe cyose turakumbuye. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana nimureke engagement yacu ntibe émotionnel, ariko ibe raisonnable. Amen. Nituza ngaho ko tuhakumbuye, tuza ngaho kuko tuba ducomekwa ku cimviro c'Imana kandi turabikeneye cyane. Sinaha gusa tuja, nitwanashika no muhiri wacu haraza gucika handi hameze nk'ahanye. Haleluya. Amen. Amina. Bibiri ivuga ngo Mariya yagumye ku birenge vya Yesu. Ndakwipfurije uyu mwaka baku birenge vya Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngenda kubwira ibintu Yesu atazokubwira. Yesu ntazokubwira inkuru zo mu gisagara. Yesu ntazokubwira abahomvye. Yesu ntazokwereka amasitati bantuze nyene bari bambaye. Yesu ntazokubwira abari kuri bonane i Dubai. Ibyo Yesu ntavyo azokubarira kuko ntavyo ukeneye. Bwira umushati ntavyo ukeneye. Burya kenshi ibintu bidutwara umwanya ni ibintu tudakeneye, ariko Yesu niyaza kukuvugisha azokubwira ibijaye na wewe, azokubwira ku mwaka wawe, azokubwira ku bigeragezo vyawe, azokubwira kuri victoire ufise muri we, azokubwira ku biriko birakugwanya, azokwereka ivyo ubera amaso, azogukangurira urugo rwawe n'inzu yawe n'ibikorwa vyawe, azogukangurira ivyawe. Hamusange nta busutwa bwari burimo, ariko wuzuye ivyawe. Hama ni wagenda ku bantu bakubwira amakuru wumva ushishwe, kubera warahinduye repertoire, warahinduye iby'amatwi yawe yumviriza. Haleluya. Amen. Acharavuga ngo tu t'agites, tu t'inquiètes pour rien. Ndabazega abantu b'Imana, nk'ubu Yesu yocaza kumbwira je ndiko ndabavugiriza kwindura muri kino gitondo caro 5 betri 5 caro 8 vraiment, agacambwira ngo ubiricuya uraboroga urabamena amatwi pour rien. Warubizi ko hari ibintu wowe valoriza Yesu ashobora kugwiza n'ubusa, kandi nabivuze atari icaha, ari uko gusa bitazi gukonsidera ikiri important. Igikorwa cyose ukora kitazi kuvaloriza ibiri important, Yesu arashobora kukibona mu busa, naho wobona ko ari icagaciro. Nibaza yuko Marita yaciye akubita frein afise itaburiya arihanagura nyene nkanje nyene nk'umuntu avuye mu gikoni. Abadamu raziko bafise igitambara bamanitse ngaha anye nco baca bakoresha nibikwembe. Ariko nguvuze gutega Yesu
urarushe uruhira ubusa, uyu yahisemo umugabane ugira gute atazopfa yatswe. En d'autres termes, wewe ibyo uri kuravaloriza biri temporaire, ariko ibyo ari karavaloriza nibifise. Umviriza, umwana w'umuntu azotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa kuhoraho. Wewe uri kuvaloriza hopa tuza gufungura tukaja muri toilette quelques minutes après avec un bon café comme dessert canke gato yo kwa Aurora. Yesu ashimwe cyane. Ni wayiheza ucugena muri toilette, ariko ibi bintu ndiko ndamukomunika ntibifise validité y'umunsi umwe. Ibi bintu ariko arakira, ndiko ndavuga about destiny, ndiko ndavuga ejo, ndiko ndavuga hirya y'ejo, ndiko ndavuga abana. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma na Yosefu, haleluya, nico gituma na Yakobo mu guhezagira abana bamwe yanyuranije amaboko. Abantu bakibaza ngo kukigwagize gute kukagize gute. Oya, ntiyabikoze nk'uko tradition ibikora, ariko yabikoze nk'uko muhema murongoye, kuko mu busaza bwabo aba batama bamenye yuko abana babo hari ico Imana yabavuze ko. Ntibakorera ibintu muri culture, bakorera ibintu muri plan de Dieu. Imana ntirikihagurutsa ishengero ry'abantu culturel. Imana nirikihamagara abanyedini n'abanyamugenzo. Imana nirikihamagara abahungu n'abakobwa ifise ico ikominika ku munsi ku kwezi, ha mu buzima bwabo n'uruvyaro rwabo rukazosa n'ingene destin Imana ya prévoye isa. Kuko iyo uri imbere yayo uba uri kuradandrodinga imigambi yayo na plan yayo muri exact. Hewe nyene Yesu ashimwe. Uyu yahisemo umugabane atazogira gute atazokwakwa. Yesu kuko utankuraje umuntu ariko araguserva. Yesu kuko udateye intege umuntu ariko aragutegurira salade ariko arakaranga ibintu ku bwawe. Yesu kuko utakura mutera intege. Yesu si umu emotionnel kandi si n'umu sentimental. Iyo igikorwa ciza kitari mu mwanya mwiza agiharura nk'igipfuye. Nico gituma twese turakeneye inspiration yiwe kuvyo dusanzwe turiko turakora vyose, kugira ngo ntidusange tuko dukorera muri routine n'akamenyero na culture, ariko twiho trouver turiko turakora, haleluya, turi ajuster kuri timing yiwe no mu buryo bwiwe bw'imikorere. Bwana sifuwe sana, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuko ivyo dukora birafisa aho bigarukira, ariko ubucuti bwacu n'ubw'ibihe bidashira. Nico gituma uvuze ngo uyu yahisemo umugabane atazogira gute atazokwakwa. Ndangiza somi imirongo mikeya. Acte chapitre 17 verset 28. Havuga ngo car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mu Kirundi havuga gute ako gace konyene ga Kristo mu Kirundi? Kuko muri yo ariyo tubeshejweho. Haleluya. Kuko muri yo ariho tubeshejweho, tugenda turi n'ubugingo, nk'uko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze bati kuko natwe turi uruvyaro rwayo. Stop, subiramo akajya gace kamene ko ushaka konye uvuga. Agace kamene. Kuko muri yo mosubiramo namwe mese uti kuko muri yo ariho tubeshejweho, tugenda turi n'ubugingo. Stop. Kuko muri ariho tugize gute tubeshejweho. Mbe mwari mubizi yuko muri yo ariho tugize gute tubeshejweho. Nous avons le mouvement et l'être. La vie est quoi? Le mouvement, la vie, le mouvement et l'être. En d'autres termes, jewe je suis. Yo ndiko navuga ngo je suis. Ico jewe ndico kiri muri yo. La vie, le mouvement et l'être. Nukuvuga ngo unsepaye nayo ndashobora kuba ikindi kintu c'igifantome ariko gitandukanye n'ico naremewe kuba. Ndasenga ngo uyu mwaka engagement yawe na Kristo icike realite ku buryo udacika photocopy yawe cyangwa ugacika ikintu kiri falsifié c'ikimonse atari wewe. Hariho abantu uyu mwaka uheze bacitse ibindi bintu. Hariho abantu uyu mwaka tuvuyemo babayeho ubundi buzima.
ndagomba kugukangurira muri kino gitondo, garuka, haleluya, usure wibuke wowe ico wagize, ariko kandi ntuzopfa umenye ico urico n'ico wagizwe kiretse gusugize gute uri muri we, haleluya, kuko muri we niho dufise ubuzima, niho dufise mouvement, niho dufise être. Donc je suis conjugué muri we, je commence à exister muri we, j'existe en lui. Nico gituma je suis, haleluya, c'est en lui, c'est bifaransa byo hanze, ni muri we niho dufise la vie, muri we en dehors yawe turi bindi bintu, dufise ibindi bintu. Ninda nyumva gashengero ry'Imana, haleluya, Bwana sifiwe sana. Rero nta buhombe buhari ku renforce engagement yawe na Kristo, tu ne perds rien. Hari abakristo dufise muri no myaka badevelopye hypocrisie. Ibyo batambara ku rusengero bavyambara hanze, uko batavuga ku rusengero babikorera hanze, nitunabona n'amastatu yabo barayablotse. Uravyumva? Nawe bemerera ubugenzi kuko baranyegeje, uravyumva, kuko bafise double vie. Ariko abantu b'Imana mubaye mu rusengero reka kumena double vie. Yesu ashime kuko muri we nous avons l'être, en lui nous avons la vie. Haleluya. Ba entier, ba intègre, ba wewe. Kandi vraiment kuba double biraruhisha, kuko urashika hano kibagira aho ugeze ugatukana igitutsi c'abungere gwacaye kuri mu rusengero canke kuri muri bene data gwamaze gusohoka gwa bati ni mumureke gwasohotse. Kubera iki? Kuko biragoye kuguma wibuka aho uri, ni gestion. Hari abantu muri ko murasaza kare kuko mudashaka kuba vrai. Ako narangije mvuze ngo muri we nous avons l'être, nous avons la vie. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndangiza Colossiens 3 verset 2. Mushire imitima ku byo mu ijuru, nimuyishire ku biri mu isi. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où votre Père céleste est. Haleluya. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Imana ntikiratubwira ngo tube abantu bari irréaliste. Oya, Bibiliya iri kitubwira about affection. Nimba turiko turadandaza, sishobora kwiaffectiona ku mafaranga kuko nta ukorera Imana n'amafaranga, ariko ugomba kwiaffectiona ku c'Imana irico. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mbega mazanga Imana kitubwira ngo twiaffectione ku nzahabu ziri mu ijuru canke ku madiyamariyo canke niki? No, kuko ntituri mu ijuru twebwe. Ariko iyo biriva ngo kwiaffectiona ku byo hejuru, ni kuvuga ngo Imana ishaka tube abantu bambrasa icimviro c'ubumana. Mwige gukunda Imana, mwige gukunda ivyikunda, mwige guha agaciro icimviro cayo, mwige kwiaffectiona muri uyu mwaka wanyu wa 2023. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, kugira ngo bari byo byarimanta ubuzima bwanyu, kuba ari byo byarimanta amasource y'amadecision yanyu, kuba ari byo byorienta, uravyumva, amashwa n'amadecision mugenda murafata muri uyu mwaka turimo. Haleluya. Kuko umuntu afise affection kubiri mu ijuru iri opposé ya affection kubiri mu isi. Iyo umuntu yaffectiona ku bintu by'isi aragwa kandi ntashobora guhimbara Imana, kandi ubuzima bwiwe bwevoriwa dans le péché no muri désobéissance. Ikibihindura conyene sukuguteroriza, ariko nukuhindura source za affection zawe. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Ibizokurikira ico onya sinkeneye kubitebako, ariko kandi ngomba kuvuga ngo engagement yose ifise benefice. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uwo wamatanye nawe Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mukaba umwe n'ivyiwe bicika ivyawe. Mwumvise abantu b'Imana? Siniko ndabwira ngo uyu mwaka tuzoronka amahera, tuzoyaronka nyene. Nta nayo nkeneye kuvuga ko umwanya muremure, kuko nimba mfatanye na nyeneyo Yesu ashimwe cyane, tugafatana vya vrai, ivyo bizocika ivyanje. Ariko kandi objet ya affection yacu no musi muri kino gitondo niwe. Haleluya. Kugira ngo rero aze muri vyose by'ubuzima bwacu, arongora ubuzima bwacu, nitwashishikara guha agaciro iyo migenderanire, ndakubwiye ngo mwaka wawe uzokubera umwaka wo gukura
no gushika ahandi hantu utari bwashike no kubona ivyo utari bwabone no kwakira wewe wa vrai no kugira conjugaison ya vrai ya je suis. Haleluya, amen. Ntivyakunze ko twandika ku candiko cyacu je suis engagé kuko byaca biba birebire, twagize gusa engagé. Haleluya. Ariko mwumvise navuze ngo muri we niho je suis, niho l'être, niho twikonjuga, niho ducika abo turibo. Bwana sifiwe sana. Ariko biradusaba ko ubuzima bwacu babugize gute, buhaye agaciro ico kintu. Munyemerere duhaguruke dusenga Imana. Uno munsi nabumvise ko mukirushe kuri bonane mwanyoye nyinshi, muracarushe ndavyumva canke harashushe. Haleluya. Ako kandi bwira umuntu muri kumutiwe n'umwaka wacu mwiza. Haleluya. Ni mwiza kandi uzotubera mwiza. Haleluya, amina. Kuko urugendo rwose nk'abana b'abantu bivaye n'ingene urufashe n'ibyo uhaye agaciro, nawe Imana irazika gusanyika kugirira neza. Haleluya, haleluya. Mu mwaka uheze ushobora kuba utigenjeje neza mu rugendo rwawe rw'impwemu canke mu madecision yawe n'ibiki, ariko ndakwinginge uvalorize engagement yawe envers Christ. Haleluya. Mvuge nk'uko Yosuwa Imana yamubwiye ngo abwira Abisirayeli, nimba itaretse kugirira neza guhera kuri Abrahamu, kuki tutoyikurikira tukayikorera? Nico gituma uyu mugabo yaciye avuga ijambo ryiza Yosuwa, aravuga ngo jewe n'inzu yanje tuzokorera Uhoraho. Uyu mwaka ukubera umwaka wo kuduza engagement yawe kuri Kristo. Nkoresha iyi terme, ntiwemerewe kuba infidèle ku mwami wahaye ubuzima bwawe, ahubwo kandi umwemerera afata amaboko yawe. Haleluya. Musenga umubwire uti Imana yanje. Haleluya. Kure cane yonye ivyo umuntu atobona, kure cane mbona ivy'amabanga yawe, egome ndakure kure. Urigira isengesho ryavuga uti kure cane uyu mwaka, je nawe kure cane, kure cane nivyo umuntu atobona, kure cane numva ivy'amabanga yawe, numva ivy'amabanga yawe, egome. Uyu mwaka Mana ndashaka kuja kure, uyu mwaka ndagomba kuja kure nawe, kure cane nivyo umuntu atobona, kure cane numva ivy'amabanga yawe, egome ndakurekuriye. Bashaka kumudugiriza ivyo biganza vyawe uti kure cane Mana, kure cane
mwami Yesu ni wowe tuje kugira ngo turagomba kujana kure nawe uno mwaka mana turagomba mana tubona iby'amabanga mana ibyihishijwe ku buzima bwacu turagomba mana yo mwijoro kubona iciyumviro cawe ku buzima bwacu turagomba mana muri uno mwaka nka Mariya guha agaciro mana iciyumviro cawe guha agaciro umwanya wacu na wewe muri uno mwaka turagomba guha agaciro amaraso ya twebwe na wewe muri uno mwaka turagomba guha agaciro mana engagement mana twakugize kuko wewe wabaye angaje kuri twebwe kuva tutarakumenya si twe twakurondeye niwe waturondeye ariko mana warafashe icemezo ku buzima bwacu kandi icemezo wafashe ku buzima bwacu waragikomeje kandi uracagikomeje ndasenze mana kuri mugoroba muri kino gitondo hano hantu turima udushoboze nk'ishengero ma shoboza abahungu n'abakobwa shoboza abagabo n'abagore bari aha hantu shoboza abana bawe bari hano hantu abakwizeye abagukurikiye bashoboze mana muri uno mwaka nk'uko biyemeje kugukurikira dushoboze mana uyu mwaka tugukurikire dushoboze mana uyu mwaka tugukurikire dushoboze mana uyu mwaka tumatane na wowe dushoboze mana uyu mwaka tukomeko ma kuko watugiriye neza wadutabaye kuva kera ntaho wabonetse utari umwizigirwa ntaho wadutereranye nta ntambara utatugwaniriye nta ntambara yacu utabayemo naho watwirengagije wabanye na twebwe ndasengera ishengero ryawe mana muri uno mwaka waduhaye iri jambo mana ndasenze mana ngo engagement yacu kuri wowe mana irushirize gukomezwa utwibutse mana aho tuyikengera aho twayirengagije aho tutayishira kwa maso mana kangura umuntu wese mana guhera muri uku kwezi kwa mbere mu bikorwa bitandukanye tuzokora hano hantu mu biteguwe byose shoboza abantu bawe mana no muhiri wabo kuhazana igicaniro umwanya wawe nabo kugira ngo mana babe mu ijambo kugira ngo babe ku birenge byawe bakuganiriza bakumviriza mana harageze mana turagushaka mana birengeye imigenzo turagomba mana inspiration yawe mu madecision mu mashwa no mu byo dukora no muri directive z'ubuzima bwacu ntidushaka kwikorana ntidushaka kwijana turagomba ukuboko kwawe kudufate turagomba ukuboko kwawe kutujane turagomba mana yo mu ijuru dushoboze fata ukuboko kwacu mana